Agaseke BTV kakubiteye kuri aeroport nkuko mubibona ngaha kugira ngo dutegere yakwa representant legale w'ishirahamwe ABG Burundi reka tubane tumwikaze hanyuma duheze tumwakire. Kandamutse cyane abakunzi bagaseke BTV nkaba nitwa Ntirama Gervais nkaba ndi representant legale w'ishirahamwe ABG Burundi. Mumaze iminsi itari mike mwakubitiye mu mahanga cyane cyane Dubai mutubwira muri makeyi urugendo ngene rwagenze. Yego twasimbiye Dubai tumaze iminsi 4 ha mu rugendo rwagenze neza cyane. Mu bintu mwagiye murabona hirya no hino mubona bisho kuzodufasha mwishira hamwe ABG Burundi muri makeyi ivyo wari bi nk'umuntu arongoye ishirahamwe ABG Burundi risanzwe muri mission yaryo gihaye gufasha abarundi kugwiza akazi guteza imbere igihugu biciye mu gukaburira abarundi guhindura inyumvire n'inyifato cyane cyane rwaruka mu bijanye no kwihangira imirimo. Rero mu cyo gihugu iminsi ndahamaze nabonye byinshi bitandukanye no ngaha mu Burundi ndabona ukungene yabene igihugu baho bateye imbere kandi bakunda akazi bakora cyane. Byaratumye rero nk'umuntu arongoye ishanga ABG Burundi binyugurura amaso ndetse mbona mengo ivyo nabonye yo sinovyigumizamwo bisakora bisangiza abandi barundi bagenze bacu batashoboye gushikayo bumve kungene bakora hariya igituma bateye imbere. Nibihe bisata bikomakomeye mwashe kugendera hariya i Dubai kugira ngo ngaha mushibisho kudufasha na cyane cyane twatuzi ko ari igihugu cifasha. Icambere twaragendeye bibanza vyiratiro ni bibanza biteye imbere cyane aho usanga abantu batuye ku isi bose baje mu byo bibanza vyiratiro. Dubai ni igihugu giteye imbere cyane ku buryo ko nibindi bihugu biza kwatemberera haza ingenzi nyinshi cyane. Twamenyesha mbere nibijanye n'urukino zo kubera Qatar no munsi abari baje bose ya Qatar bashikiye Dubai kuko Dubai na Qatar ni hafi impamvu urumva bashikiye Dubai kandi urukino rubera Qatar muca mwumva ko ari impamvu yuko igihugu ca Dubai ari igihugu kigendwa gifite amahoro gifite umutekano abantu bateye imbere ahantu hari ubuzima buryoshe kandi abantu bakunda n'akazi. Ni igihugu vraiment c'akarorero cyo tubera akarorero natwe ngaha mu Burundi cyane cyane rwaruka rugashobora kumenya uko bakora hariya nabo babivomemwo bafata akarorero keza kugira natwe twiteze imbere. Hari ibikorwa byinshi bituma atamuntu ashomera kandi nta muntu numwe yicara bisigura yuko wowe niyo buhari wirotruva wicaye wenyene mu wese yirukana amasaha yirukana akazi kuko ubuzima bwaho buranazimvye bituma ratanumwe yicara muri make uhari bituma ugira umwete kandi byo gukora bihari. Ikihe kintu cihutirwa mugiye gukora na cyane cyane ko mwagerageje kubona ibintu bitari bikeyi cihuta muzokora mwishirahamwe ABG Burundi kugira ngo ugwaruka eka n'abamambere ba ABG Burundi tubandanye dutera imbere. Icambere nabonye yuko abanywanyi b'ishanga ABG Burundi ndetse n'andi barundi barakeneye kumenya akahise canke indondoro y'iterambere y'ibindi bihugu ko kumenya ngene ibindi bihugu byateye imbere bituma abandi barundi nabo bahakura akaroro keza. Nashoboye kwegera abantu bi Dubai ndabaza ati none ko tubona Dubai iteye imbere eske mega byatanguye uko nyene byamye uko nyene bavuga ati nta myaka 50 iheze Dubai iteye imbere gutya. Ati rero ncambara ko no Burundi nabwo nyene abarundi cece rwaruka dukuye amaboko tukakora nta cobuza tutasanga umwanya mutoyi na twebwe twateye imbere. Rero mu byo mbonye bikenewe byihutirwa icambere no guhamagarira abarundi bose kwijukira ibikorwa by'iterambere gutata umwanya. Ikindi naco nubamenyesha nuko mwishenga ABG Burundi twabonye ko twohimiriza cyane abarundi kugwiza ibibanza vyiratiro ibibanza by'ingenzi kuko ivyo bibanza by'ingenzi nyene biratuma ingenzi ziza zikazishorera abariko rakora urudandaje. Ntaho nagendeye nashoye kugendera twarabonye ko hariho inzu niniya cyane ya mbere ku isi batubwiye ko ari inzu ya mbere ku isi niniya etage ya mbere hampande yaho hariho amazi uruzi bakreye ugo ruzi ruduga nk'amatara abantu bose isinzi baba barindiriye ku masaha nkaya ku mugoroba kugira ngo amazi azaraduga amara iminota 3 nibaza yuko mashaka kuzobona igicapo uko biduga n'intu biteye nuvuga biteye ubwoba kandi nta kindi gihugu ku isi kirashobora gukora iyo etage niniya cyane. Ni etage niniya ya mbere
hamiki nabonyeyo baturushije ni kerekeye éclairage amatara i Dubai ahantu hose hari amatara yaka ivyo rero bituma usanga n'ahantu ingenzi zihakunda kuko hashitse urabona ko hatandukanye n'ahandi naha mu Burundi rero hamagarira abarundi kugwiza amatara ku mabarabara ku mazu biranatuma kandi n'ubusuma butoba bwinshi biranatuma kandi n'ibidandazo umuntu afise bigira isura nziza bakabashorera donc muri make i Dubai twabonye ibikorwa by'iterambere ari byinshi kandi ibindi bihugu birahagendera cyane barafise ibintu bisangije atabandi bafise icambere Dubai n'ahantu atamvura ikunda kugwayo imisi ndahamaze ntamva yigeze igwa nta nibiterwa uzogenda ubonyeyo ariko babirankura mu bindi bihugu mugabo nabo bafise ukungirwa nk'amafaranga vyoroshe biva n'ikorwa bakwa by'urudandaje impamvu kubera ari mu bugaragwa vyatumye abene igihugu baho baca ubwenge ukungirwa nk'amafaranga akoresheje ubundi buryo murumva nk'akarorero kungene bashizeho ibibanza by'iratiro bikomeye atahandi kwisibiri bigatuma abandi bose bindi mihingo baza babasigira amafaranga n'amadovize baca bashorera bya bidandazwa donc muri make bakoresheje ubwenge bw'icane ku buryo ko naho ari mu bugaragwa bigatuma baronka amafaranga yinjira nasanze rero natwe ngaha mu Burundi dufite ibintu byinshi byo dutera imbere bisabwa ko twiyumvira tugakoresha ubwenge natwe ko watembereye ahatari hake hariya mukanabona n'abantu baho i Dubai mwaragerageje kugiranira imigenderanire ku buryo mu misiza ABG Burundi isho kuzogenda muri Dubai kugira bahanahana ivyumviro batwongure n'ubumenyi cyane mu rwaruka ni nayo mpamvu nyamukuru yatumye ngendayo rwari nk'urugendo shure kwari rwa d'abord ndabe uko bitunganyije ko bakora kugira ngo nanje nk'umuntu arongoye ishirahamwe rihurike mu rwaruka guha intumbero kugwiza akazi no gufasha ubundi gutera imbere kugira ngo tuhakure ubwenge twarashoboye kugira imigenderanire n'abantu batandukanye baho dufitaniye ama contacts tuvugana ukungene natwe dufite igicapo ukungene twatera imbere muri make novuga yuko twahakuye ivyigwa vyinshi ariko nize yuko abanywa ishanga ABG Burundi ndetse n'abandi turoshobora kubiba partage kubibasangiza bigashobora kuduteza imbere byatwuguriye umutwe muri rusange donc nk'uburengesha ishanga ABG Burundi byaramfashije cyane kandi nibaza ko ngiye kuvyigisha abanywanyi bwa mbere n'abandi barundi kandi mu minsi mike turotera imbere kira noneho no mu Burundi turavye turi mu nzira kandi nabo nyirumva bafise ko batangwe naho bageze natwe ntitwokwiranda turashije tuko turashika ariko kandi bisaba dushira inguvu nyinshi kuko turacafite gutumwanya hari nta mwanya bata notera akamo kugwaruka gukura amaboko mpuzu bagakora ntagire umwanya na mutoyi batakaza ikindi no hamagarira abarundi nikijanye no kugwiza ibibanza vyiratiro ibibanza bakabitunganya mu buryo bw'akaroruhore mu buryo ko mu karere twa turimwo ico kibanza ciratiro kiba kitahari ko kiratuma naho ingenzi ziza donc muri rusangi icyo nahamagara abarundi ni ukura amaboko mu mpuzu ugakora igihugu kirubakwa kandi cyubakwa na bene cyo igihugu kiratezwa imbere kandi kitezwa imbere na bene cyo ariko byose bitangwa mu guhindura inyumvirire n'inyifato tugashira inguvu hamwe tugakora kandi byose bizogenda neza kira noneho turi mu nzira y'amajambere kandi kubera yuko dufite n'intwaro nziza ziduhamagariramwo zitera intege ndabona neza yuko vuba cyane natwe twateye imbere nk'ibyo bindi bihugu vya rutura biro dufata umwanya kuko bishobora ko ari imyanya twamaze turakora ariko turavye umurinzi ko turavyukira ko dukora turizeye ko natwebwe tubandanyije uko mu minsi iri imbere tuzatumeze nk'ibindi bihugu murakoze